bakura we n'amasomero ane ageretse ni ukuvuga abiri ari munsi n'abiri hejuru. Ayo masomero n'ukuri ariko arubakwa na leta, nta muvyi ariko arayubaka, ishure nta n'uburyo rifise ryo kubaka ayo masomero, n'amasomero turiko turubakirwa na leta. Uyu mugambi ingene watanguye, baraje ngaha ku ishure baratusakarira amashuri yahahora kuko era ibisakazo vyari bishaje, baradusakarira. Baje gutusakarira rero baratubaza bati nta bindi twobakorera ngaha ku ishure. Twe tuvuga tuti yego n'ukuri mutwubaki abantu bo muri presidence ego baje kudusaba rero batubajije ivyo twipfuza, tuvuga tuti n'ukuri mutwubakiye tukaronka 4e cycle byo tunezera gusumba. Hanyuma rero baca baraza bararaba ikibanza basanga kiriho, niyo bace batangura rero tubona batangiye kubaka. Mu bisanzwe ibikorwa byo kubaka umuntu twabonye abihagarikiye yari musitantire wa komine ya Mukaza. Musitantire wa komine ya Mukaza niwe yabihagarikira ico gihe. Ibikoresho twebwe nta bikoresho twigeze turonka, ibikoresho ahubwo baratubwiye ko dutora ibikoresho, tuvuga tuti nta buryo dufise bwo kuja kubitora. Hanyuma baca baratutelefona munyi baratubwira ati nimuhumure nta kibazo, musitantire wa komine ya Mukaza araje kubitora. Ubwo rero ibikoresho musitantire niwe yavyakiri abicana ku komine. Nuko ivyo nivyo tuzi ingene bakora. Twe twarabona baza bakazana ibikoresho, bazana n'imodoka bakabikoresha bagakora. Igihe rero bahagaritse gukora baca batora ibikoresho bisigaye bakabisubiza ku komine. Ivyo nivyo twabona. Basubiye kandi gutangura gukora kuko ibikorwa byagenda birahagarara, barakora bagahagarika, bagakora bagahagarika. Nyuma rero aho bihagarariye byose ibikoresho bisigaye barabisubije ku komine. Kugira batangure kubaka ngaha byatanguranye n'urumuri rw'amahoro rwa 2020 2020 niho hacanga batanguye. Ndibuka ico gihe ko n'umukuru w'igihugu yagira ce ngaha aje gutanguza ibikorwa byo kubaka izo nyubako, mugabo ntivyabaye bigishoboka. Hari mu 2020 izo nyubako nazo dukoreramo kuko niziheze, nizirahera barubatse. Turabona amasale de classe ane mugabo adaheze, barasakaye mugabo atari neza cyane. Hanyuma turavye no hasi isima nta iriko neza, eka nizirahera neza kuko n'impome nizimeze neza, amatablo nta yariko neza, mu ncamake nizirahera. Turarindiye rero baziheze kugira dushobore kuzikoreramo. Twe tubona ari shanti kuko uri kuraraba winjiye urabona ko hari ibintu bidakoze neza bitarahera, kuko uravye hasi isima urabona ko idaheze, bataheje kuyikora. Uravye bibaho ukabona ko bidakoze, waraba impome ukabona ko hariho amagene bashize mu mpome y'amatara, waraba amadirisha ukabona ko atayariko, kuko ubundi bategeza gushiraho amadirisha bagashiraho n'ibirahuri ibiyo. Rero nta biriko byose. Twe twibaza ko ibikiri muri chance, turarindiye igihe bazobiheza kugira babidushikiritse dushobore gutangura kuyakoreramo. Natwe turabibona ko igikorwa kibandanya, turabona ko igikorwa kibandanya kuko ibikwa biracariko. Murumva yuko turarindira nishaka riya shure, kuko aho iwacu duhera muri maternelle gushika muri 6e. Turipfuza ko abana bacu bava mu wa gatandatu bakungururizwa ngaha nyene bakiga 4e cycle ngaha iwacu. Rero umva rero turabona ko chance ikiri en cours, kandi n'ukuri turasaba ko ngo tunyarukiriza kugira ngo mu mwaka uza abana bazohigire mu mwaka w'indwi. Isho twosaba twebwe n'ukuri badufashe mu mugongo kenshi cyane, baradusakariye amashuri yari yashaje. Dufise ishure rishaje yo kuva muri 1947 niyo bagyubaka, baraza baradukurira ko amategura dushirako amabati meza akomeye. Badutangurira chantier yo kubaka ayo mashure ane ibirasi 4. Tuvuga tuti n'ukuri kujya babikoze ubwa mbere babandanye turabe ko bobiheza, kuko burya mu Kirundi bavuga ngo wabaye mwiza aba muzima. Baratwiyumviriye ko baduha 4e cycle, dushaka rero nitubwe tubona chantier, ahubwo babiheze koko tubone 4e cycle n'abana bariko bariga, byo tunezera gusumba.
yewe ndera gatu